Neva yicariye intebe ishushe. Abasirikare, abapolisi, abagumyabanga ndetse n'imirwi itandukanye y'abarundi, yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, batanguye kuvuga ko umuntu wenyine bakeneye ko yatwara igihugu c'u Burundi ari General Godefroid Niyombare wahunze mu mwaka wa 2015, aho yagerageje kubogora igihugu ariko bikarangira bimutaye ko amazi, bikarangira ahemukiwe n'abari bateguranye uwo mugambi wo gukura ku butegetsi umuhisi Petero Nkurunziza, bakamushira imbere y'ubutungane, aho Petero Nkurunziza yiyongereye ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko, igiringo cyahenyoye ibwirizwa shingiro, ndetse benshi bakemeza ko ibibazo biriho mu Burundi aka kanya byose byakomotse icyo gihe. Bikaba binaboneka neza ko Ndayishimiye ubwe atangufu n'ubushobozi afise byo gutwara igihugu, akaba ariyo mpamvu abarundi mu mihingo yose bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho Ndayishimiye, amaze bagarure General Godefroid Niyombare abari urongora igihugu c'u Burundi, kuko bemeza neza ko impanuro yahaye perezida umuhisi Petero Nkurunziza iyo azikurikiza igihugu kitaba cyaragiye mu isanganya, ndetse benshi bakemeza ko ibyo Niyombare yavuze mu mwaka wa 2015 byose byabaye uko yabivuze, ndetse uyu munsi igihugu kikaba kiri mu ibarabara, ndetse igihugu kikaba kimaze gutemba, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye nawe utwara igihugu uyu munsi ataco ashoboye, nta n'ingabire afise yo gutwara, ndetse benshi bakemeza ko aho kugira ngo ashayure igihugu, ahubwo nyabuna ari guhamba igihugu gusumbya. Ibi akaba ari byo biriko biratuma imirwi itandukanye y'abarundi, guhera ku nzego z'umutekano nk'urwego rw'iperereza, inzego zo kwivuna abansi, igisoda ndetse n'igipolisi, bose bahisemo kujya inyuma General Godefroid Niyombare. Hakaba n'amakuru avuga ko hari umurwi w'abasoda batari bakeya biganjemo intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru bamaze guta bakomoka, bakaba bagiye kwifatanya n'abandi basoda bamaze igihe batoroka igisirikare c'u Burundi, ndetse n'abarundi babyifuza. Abo bose bakaba batanguye kubaka umurwi ukomeye cyane, umurwi ugiye gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, nk'uko n'abanyepolitike bari hirya no hino ku isi baherutse kubitangaza, bakavuga ko ikintu cyonyine gishobora kubakiza intwaro ya Ndayishimiye ari uko bafata umuheto bagakuraho ubutegetsi bwose. Mu Burundi mu bategetsi ibintu ntibyoroshe na gatoya, ubwoba ni bwinshi, byagera kubegereye ndetse n'abakunzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba bigarushaho, kuko abagumyabanga ubwabo nibo batanguje uwo mugambi wo guhenura ubutegetsi bwa CNDD-FDD bahereye ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ndetse amakuru ahari tumaje kuronka akaba ari amakuru yemeza ko uwo mugambi ugeze kure cyane, aho hari abasoda barenga 700 bamaze guta igisirikare c'u Burundi, bakaba bari mu gihugu ca Kongo, aho bariko barakora imyimenyerezo ihambaye ya gisirikare izabafasha gukuraho Ndayishimiye igihe atakemera gutanga igihugu ku neza. Amakuru ahari nuko mu badede ibintu bitoroshe na gatoya, abadede bariko barikangana ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakaba hamaze no kuvukamwo uturwi twinshi cyane. Hakaba ukarwi gashigikiye Ndayishimiye, akiyongeraho akarwi gashigikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, ndetse n'abandi bajenerali bakaba bagiye bafise uturwi twabo, ndetse benshi mu bajenerali bakaba bo babona neza ko Uburundi batabufisemwo igihe kirekire, akaba ariyo mpamvu ari kujyana imitahe hanze y'igihugu, kuko baramaze kubona ko abagumyabanga nka bose bamaze kubatakariza icyizere, ahubwo abagumyabanga nka bose muri CNDD-FDD nka 80% bakaba bifuza ko Niyombare ari we waza kubakura mu magorwa barimo, ndetse benshi bakavuga ko ibyo yahanuye Nkurunziza iyo abikurikiza, ubu igihugu c'u Burundi kiba gikataje mu iterambere. Ariko uyu munsi igihugu kikaba kimaze guhenuka, ndetse bikaba biboneka neza ko
ko nta n'intumbero ihari yo kugishayura, ahubwo Ndayishimiye icyo ariko arakora ari ukwiba ubutunzi bw'igihugu akajyana mu mahanga. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone waratinze cyane, kuko iyo udakanzeho, iyo dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ntibibasha kugushikira, akaba ariyo mpamvu niba ukunda ibyo dukora utegerezwa gukanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi ni incabwenge ndetse abarundi b'umutima bakunda igihugu bariko barategura ingene bagomba gutabara igihugu. Barabona neza ko umuntu ushobora kuza akajya hagati y'abasendede FTD ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse akaba ari umuntu ushobora gukorera abarundi bose atawundi uretse Generali Godefroid Niyombare. Ababivuga bafatira ku mpanuro zikomeye cyane Generali Godefroid Niyombare yahaye umuhisi Petero Nkurunziza, ibyatumye ahita akurwa. Izo mpanuro yamuhaye benshi bakaba bemeza ko iyo Nkurunziza azigenderaho rwose ibintu biba bimeze neza cyane, ndetse ubu igihugu kiba gitekanye. Amakuru dufise ava mu nzego z'iperereza aremeza ko abasoda bagera muri 700 kongeraho abapolisi 600 bamaze gushika aho bariko baritegurira kuza gukura ko ubutegetsi, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko na za ntwazangabo ziherutse gutoroka zari mu Burusiya zose zamaze kugera ku butaka bwa Kongo, aho nazo zifuza kuza gufatanya urugamba n'abandi barundi babyifuza, ndetse zo zikaba zemeza ko ziriko zirakorana hafi na Generali Godefroid Niyombare. Amakuru dufise nuko Generali Godefroid Niyombare afise abandi bajenerali bari gukorana hano mu gihugu, babona neza ko igihugu kigira gitembe, ndetse bakaba bashaka kugishayura. Ibi byose akaba ari byo byateye ubwoba bukomeye cyane mu gihugu, akaba ariyo mpamvu muri no minsi muriko murabona bamwe mu basoda n'abapolisi ndetse n'abanyagihugu basanzwe bose bariko baranyuruzwa ku bwinshi, kandi ako kanya bagahita bicwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu impanuro zidasanzwe Generali Godefroid Niyombare yahaye Perezida Nkurunziza muri Ruhuma 2015. General Major Godefroid Niyombare arashobora kuba ari we mugenzi w'ukuri Perezida Nkurunziza yaronse muri 2015, naho umukuru w'igihugu atatahuye umukuru w'iperereza ryiwe. Burya bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, umwami atagira abahanuzi bamubwira ukuri, aba agowe ndetse aba atembeje igihugu nka kurya Ndayishimiye amaze gutembya igihugu mu mpande zose z'igihugu. Twibukanye igihe Generali Niyombare yandikira Nkurunziza ubutumwa bita Note Resenyema bwo kwa 13 ukwezi kwa 2 2015, Niyombare yari umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza Service Nationale de Resenyema. Ayo mabanga yari ayamazemwo amezi 3 gusa, kuko yari yasubiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana mu mpera za Munyonyo 2014. Nkurunziza yari yashimye Niyombare kubera atari yasinye ku ikete ry'abajenerali 13 bahoze bagwanira muri CNDD FTD bari biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu ntango za Munyonyo 2014. Kuva ku rugamba Niyombare yari umugenzi wa Nkurunziza, no mu gihe bagaruka mu gihugu Niyombare yarabaye ku kirimba kwa Nkurunziza. Ico benshi batazi nuko n'uyu munsi Niyombare avuga Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe. Impanuro yamuhaye kwa 13 ukwezi kwa 2 2015 zari iz'umukunzi, ndetse zari impanuro z'umuntu ukunda igihugu wifuzaga ko igihugu kitagwa mu isanganya nkaho kigeze uyu munsi. Niyombare yaratomoreye Nkurunziza ko atarekuriwe gusubira kwitoza. Kuva mu ntango yaryo ikete rya Generali Niyombare riratomora ko ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 ritari ryemerera Perezida Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Yerekanye ko ingingo ya 96 yari yemera ibiringo 2 gusa by'umukuru w'igihugu.
Ku bijanye n'ikiringo ca mbere hoho Niyombare yarerekanye ko ingingo ya 302 yari yerekeye ingene umukuru w'igihugu yatorwa ko itahindura ibijanye n'ibitigiri by'ikiringo umukuru w'igihugu yari arekuriwe. Niyombare yerekanye ko Perezida Nkurunziza yari amaze gukora indahiro zibiri zisa ko atashobora kurahira ubwa gatatu. Ikirengeye byo Niyombare yibukije ko amasezerano yarusha ariyo yari hejuru y'ibwirizwa shingiro rirakomokako kandi ko yorekana neza ko atanumwe arekuriwe kurenza ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu. Niyombare yahanuye Nkurunziza kudafata minenegwe impanuro za Eklezia Katolike. Hano Generali Niyombare yibukije Perezida Nkurunziza ingufu za Eklezia Katolike mu Burundi. Yaramubwiye ko Eklezia itari ishima ingene Nkurunziza yasa n'uwayishize ku ruhande. Hano Niyombare yarashimitse ku majambo Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yari yabwiye mu rwaruka mu mpera za 2014 aho yerekanye neza ko ikiringo ca gatatu kwari ugushira abarundi mu buja buteye ubwoba. Ku bijanye n'amasengero Niyombare yibukije amajambo ya Musenyeri wa Anglikane igihe Perezida Nkurunziza yimikwa muri 2010 aho yamubwira ko yokwirinda guhindukara ibwirizwa shingiro nk'uko bikunze kugendera abandi ba perezida muri Afrika. Yahavuye anamwereka ingene amashengero yose akomeye yari yamirije ikiringo ca gatatu yabona ko kizosesa amaraso ku bwinshi. Ibi byose byarabaye. Niyombare yeretse Nkurunziza aho amakungu ahagaze be n'ingaruka ikiringo ca gatatu kizogira mu migendanire n'amakungu. General Niyombare yarerekanye ingene yari yaperereje aho ibihugu bitandukanye bihagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu co kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye nka ONU, Union European, Union Africaine, Banque Mondiale na FMI. Hano yaramubwiye ibyo abanyamerika bari bimirije kuvuga, anamuteguza ku bihano bizofatirwa Uburundi inyuma y'ikiringo ca gatatu. Ubutumwa bwa Niyombare burahambaye cane hano hantu kuko ibyo yavuze byose byahavuye bishika. Biraboneka ko inderetsi ziwe zari zakoze igikorwa gihambaye cane kandi zari zagerageje gutabara igihugu kuko zabonaga ko igihugu kigira ngo kigwe mu isanganya. Hano yaramubwiye ibyo abanyamerika bariko barategura. Ndayishimiye abifata minenebwe. Niyombare yaraburiye Nkurunziza ko umugambwe CFD wari ugiye kwicamwo ibice kubera ikiringo ca gatatu. Igihe Generali Niyombare yandikiye Perezida Nkurunziza, umugambwe CNDD-FDD wari uhagaze neza. Abategetsi bava muri CNDD-FDD wamengo bose barashigikiye ikiringo ca gatatu. Hariho umuntu umwe gusa, umukenguzamateka Richard Nimbesha yari yarubahutse kuvuga ko atagishigikiye. Niyombare yaburiye Nkurunziza ko atahohendwa n'agacerere kari mu mugambwe. Yaramubwiye ko hariho abandi biyumvira nka Nimbesha kandi batazotinya kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ukwezi kumwe gusa inyuma y'ikete rya Niyombare, ibyo yavuze byaciye bishika. Mu bari bagize inama y'inararibonye za CNDD-FDD, Nkurunziza yasanze nka bose batamushigikiye. Ahanini yari afise umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda, ariko nawe nyine yakina habiri. Mu nyuma abategetsi benshi barasinye urwandiko rusaba Nkurunziza kutitoza ubwa gatatu. Nibo bahavuye bitwa abafroderi. Iterabwoba bakorewe niryo ryagabanije abari bafise umugambi wo kugumukana Nkurunziza. Niyombare yaraburiye Nkurunziza ku ngaruka z'ikiringo ca gatatu ku nzego z'umutekano. General Niyombare yabwiye Nkurunziza ko imyerekano y'abanyagihugu izofata umurindi atanumwe ashobora kuwibaza. Yavuze ko ibyo bizotuma hakoreshwa ingufu zo kubahagarika, nabyo bigakwega ko haseseka amaraso y'abarundi. Ibyabaye mwese mwarabibonye. General Niyombare yandikiye Nkurunziza ko gusesa amaraso y'abanyagihugu bari mu myerekano bizokwegera amahano Uburundi, kandi ko bishobora gutuma hari abategetsi bazoshengezwa mu butungane mpuzamakungu. Ikirengeye ibyo, General Niyombare yagabishije Nkurunziza ko kwica abanyagihugu bizotuma inzego z'umutekano zigaburamo kabiri.
yaratinya ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD bazorondera gukingira intwaro ya CNDD-FDD mbere bakarenza urugero mu gukora amafuti, nayo abahoze mu gisoda ca kera ko bazohava bashigikira imyiyerekano bakanka kwica abanyagihugu. Gusambura inzego z'umutekano General Niyombare yabibona nk'icaha gikomeye ku gihugu. General Niyombare yarangije avuga aho iperereza rihagaze. Mu kurangiza, General Niyombare yeretse Perezida Nkurunziza ko amuhaye impanuro yisunze inyungu zitatu: inyungu z'igihugu, inyungu za CNDD-FDD n'inyungu za Perezida Nkurunziza n'urubyaro rwiwe. Hano Niyombare yamubwiye ibintu bine bihambaye. Icya mbere, Nkurunziza yari arangije ibiringo byiwe bibiri, ntiyari arekuriwe ikiringo ca gatatu. Icya kabiri, yasabye Perezida Nkurunziza na CNDD-FDD gutora umukandida wundi w'indyamunyu yari agiye kuzana intsinzi ikomeye. Niyombare yemeza ko CNDD-FDD iyo itora uwundi mukandida yari gutahukana intsinzi ikomeye cyane mu matora ya 2015. Yahanuye ko Perezida Nkurunziza yemera akarangiza neza agasohokana iteka kandi agashigikira umukandida wa CNDD-FDD, gutyo CNDD yari kuronka amajwi menshi y'abanywanyi bayo n'abatari abanywanyi bayo. Yahanuye Perezida Nkurunziza kwirinda impanuro zitarizo za Profeseri Didas Kiganahe na Profeseri Pascal Rwankara bariko baramuhenda bakamubwira ko ikiringo ca gatatu akirekuriwe. Niyombare yafata abo bahinga b'amategeko nk'abacangero bariko bicira amahera gusa. Yamusabye kwirinda n'abandi bose bamaze gutyo. Ibyo General Niyombare yahanuye Perezida Ndayishimiye biherutse kwemezwa n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yemeza mu nama nshingamateka ko ibyago Uburundi burimwo uyu munsi byavuye ku bihano Uburundi bwafatiwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Aho igihugu kigeze uyu munsi murahabona, nta mitahe ikiza mu Burundi, n'abayifise bari bayihafise bari kuyimurira hanze guhera ku bategetsi. Ibiriko biraba birateye isoni, nta gitoro, nta muyaga nkuba, nta mazi, mbese ubuzima busa nk'ubwahagaze mu gihugu. Ibi nibyo byahurije hamwe abarundi bo mu moko atandukanye, bo mu migambwe itandukanye, kongeraho inzego z'umutekano. Ubu bakaba bari gukora igikorwa gihambaye cyane mu ibanga ntangere, igikorwa giteguza ndetse igikorwa kigamije gukura Uburundi mu manga. Ariko uwo bifuza babona ko ashobora guhurirwaho n'abarundi isinzi nta wundi ni General Godefroid Niyombare, kuko General Godefroid Niyombare arakundwa n'abo mu moko yose, kandi akiyongeraho ko akomoka muri CNDD-FDD, naho CNDD-FDD iriko irahemukira abarundi uyu munsi, ariko irafise n'abayikunda batari bakeya. Benshi mu bapolisi, abasoda ndetse n'abakozi b'iperereza nka bose bariko barahamya neza ko Niyombare ari ushobora gutabara igihugu. Hakaba hari amakuru yemeza ko abasoda barenga 700, guteranyaho abapolisi 600, kongeraho abo mu nzego z'umutekano batari bakeya baherutse gusohokera igihugu rimwe, ubu bakaba baraho bariko barakorera imyimenyerezo yo gutabara igihugu, ndetse hakaba ari kwinjiramo n'urwaruka rutari rukeya rubona amagorwa igihugu kirimwo uyu munsi. Ibi bikaba byarateye injyane zikomeye cyane mu bihangange muri CNDD-FDD, kuko amakuru Ndayishimiye afise nuko Niyombare ariko arakorana n'abajenerali begereye Ndayishimiye, arikanga ko umwanya n'umwanya ashobora kugirirwa nabi nkuko nawe ariko aragirira nabi abo yikeka ko bashobora kuba bafise aho bahuriye na Niyombare, ndetse bafise aho bahuriye n'umugambi wo kumukura ku butegetsi. Turabandanya kubatohoreza amakuru nitumenya bishasha, byose murajya mubikurikira tunyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.